Iyi ni Mutsi Champion TV, Mutsi Champion TV ni TV korana vya hafi n'ikigo Disara musanzwe muziko ko ari ikigo gisanzwe gifasha abana basanzwe bagendana ubumuga. Ni ikigo gisanzwe kiri mu ntara ya Cibitoke muri commune ya Buganda neza na neza muri zone ya Gasenyi. Nkuko mubibona kuri ekran murabona ko turi kumwe no munsi n'abayobozi canke abandi bantu basanzwe baseruka iki kigo. Tubaza kuvyumva niyo aho baza kwidondora. Reka tubanze tubasabe kwanza imbere ko tuja mu kiganiro nyezina. Tubanze dusabe Mutama tubona ari imbere yacu abanza twidondore abwira ko dukurikirana mbega ninde asanjwe ajejwe iki mu kigo Disara. Turamukije na mahoro gamute. Ndabaramukije na jewe. Jewe nitwa Habana Manestor. Yegome. Nkaba ndi representant legal wa Disara. Abariko rakurikirana iki kiganiro mu babwira mu majambo make yavunagwe mbega Disara isanzwe ni iki ifasha iki iriho kumvonya baki. Disara nishira hamwe rifasha abana bagendana ubumuga. Tukaba dukorera ngaha mu ntara ya Cibitoke mugabo neza na neza muri commune Buganda muri zone Gasenyi. Kuno munsi turabona ko muri kumwe n'abandi bantu mwakoranye mbega Disara twavuga ko kuno munsi ari akantu gashashe fise cyane. Nkuko bisanzwe Disara ifise abana itunza abana irerera abana ngaha muri iki kigo. Ariko kandi mu ntango Disara yatanguye kubaho itarike 23 z'ukwicenda muri 2021. Hanyuma rero twari dufise umugambi yuko twabonye abana umugambi wo gufasha abana bagendana ubumuga kwera imiryango mu miryango yo ngaha mu Burundi. Umuryango byaye umuntu agendana ubumuga umwana akavukana ubumuga umengo ni vumwe umengo ni icyaha. Rero wamengo twagombye gufasha abo bavyeyi bafise abana bagendana ubumuga kugira bashobore kuza baraja kurondera ibitunga umuryango. Hanyuma kandi twashaze gufasha abo bana nyene kubera yuko umwana agendana ubumuga wasanga batamwitaho ugasanga bamwuganira mu nzu kugira baje kurondera icyo rirenza. Mugore urumva baramwima uburenganzira bwiwe. Nico gituma twaje dushiraho ikigo Disara kugira nibiburi dufashe abo dushobora turemurure umutwaro abo bavyeyi nabo bana tubafashe kugira bashobore kuzovamwo bitwe abantu nibiburi baronke umuntu abafasha nko kubagaburira no kubamesurira impuzu. Hanyuma rimwe nuko usanga mbere n'umwana aje akaja mu bandi arahakura ishigwa ugasanga washaka aramenye nahagendara ubumuga mugara ashoboye kuvamwo umuntu. Rero nico cyari cyatumye dushiraho iki kigo Disara. Hanyuma muga turafise n'imigambi. Turafise imigambi ya ubu bwavuba ivyo dukora abana turabafungurira mu gitondo na saa sita. Hanyuma bavyeyi babo bakaza kubatora bagataha kuko nta buraro bwabo turaronka. Hanyuma turashobora turabigisha abo bishoboka turabigisha. Hanyuma hari n'abaca baja muri kwiga muri primaire bakaja no muri secondaire. Nk'ubu turafise abanyeshuri bashika 82 59 bari muri primaire 23 nabo bari muri secondaire baciye ngaha bose. Hanyuma mu yindi migambi ya vuba turigisha abana bishoboka nabo nyene ivy'imyuga gushona kugira gusudira ivyo turabibigisha. Hanyuma ivyo navyo no kugira nabo bazohave biteza imbere mu misi iri imbere biteza imbere mu miryango yabo. Hanyuma muri ibindi tugira izindi turabaha ibitungwa bito. Iyo miryango ifise abana bagendana ubumuga turabaha ibitungwa bito.
hanyuma bibyaye ducamo kubiri, igice kimwe kigasigara kuri uwo muryango, ikindi nacyo disare giha abandi, nuko koreranira niko babyita mu Kirundi. Urumva ni zo projet dufise muri iyi minsi ya vuba, muri iyi minsi turimwo, ariko kandi naho tutarabikora hariho koperative tugomba kuzana, koperative kugira izirafasha imiryango iyituba hafi, iyitubana kugira nayo nyene yiteza imbere. Hanyuma muri kazoza rero, kazoza hoho dufise imigambi yuko twokubaka ikigo kinini gose gishobora gutunga abana bashika 200 bagendana ubumuga. Ico gihe ico kigo byose bazobisangayo, nukuvuga imfungurwa, ibintu byose bikenerwa ku muntu agendana ubumuga azobironka. Iyo niyo migambi mugana hisaba amahera menshi, mugabo birumvikana ibintu byose bigira intango, biva mu vyiyumviro. Hanyuma ibindi tubigize ni tubatse ico kigo kinini, nibaza ko tuzoba turiko turayimurura imiryango kandi dufata neza abana bagendana ubumuga nabo baronke uburenganzira bwabo. Ku kijyanye na koperative mwari muvuze nk'aho bakurikirana ikiganiro batabasha gutahura ibyo muvuze, mbega iyo koperative izoba ijeje gufasha n'abatagendana ubumuga gusa cyangwa izokwisunga abafise ubumuga gusa? Mu ntango ni imiryango izobifise abantu bagendana, abana bagendana ubumuga. Mugabo imaze kuba nini irashobora kujamwo bose. Yego. Reka tubashimire ku ntangamarara muduhaye y'imigambi musanganywe n'imigambi y'akazoza mufise. Reka tubasabe muduhere mikrofone mutama wanyu ari ngaho impande yanyu kugira ngo nawe tuyage. Ndibaza ko hari ibyo yaje gukora nawo no munsi. Fani egome nkabanjejwe amabanga y'umuhuza bikorwa, kuvuga mu Gifaransa coordinateur ibikorwa byo ngaha muri Disara. Mu majambo magufi ni ivyo njejwe. Twaje tumaze kwinjira mu kigo Disara dusanga ibyo muri ko murakorana n'abasanzwe bakora ngaha mu kigo Disara, mbega vyari biki kugira ngo n'abariko baba bakurikirana ibiganiro bya Musi Champion TV bamenye atumbego no musi hakorese iki, mwari mu bijanye n'iki? Igikorwa twako turatunganya mu mwanya urangiye, cy'igikorwa kijanye no gusigurira abakozi ba kino kigo amasezerano y'akazi. Kuko ahantu hari umukoresha akaba n'umukozi, no kuvuga yuko bateza kumva kumwe amabanga aba atekanijwe kuri uyo mukozi nico umukozi aba yiteze kuri shebuja. Nico teko turabasigurira, twashoboye kubasigurira bose baravyumva, umwe wese ku ruhande rwiwe, kontra yiwe. Hanyuma ikindi twako turatunganya nikijanye nishigwaho ry'amakoperative y'ubworozi bw'ingurube, nkuko bari byasabwe n'ujejwe Confederation y'ubworozi bw'ingurube ku rwego rw'igihugu, yuko mu ntara bakoreramwo boshobora kwandika intonde z'abagendana ubumuga, abakenyezi, ugwaruka n'abandi bantu bantahonikora, kugira ngo bashobore kugira amakoperative bafashwe mu mugongo n'ico kigo citwa FIDA. Iki naco tweko tugereza gutunganya no kuraba aho imigambi yo gushona, imigambi yo gusudira n'imigambi yo kumwa byoshaka gukorerwa kugira ngo bitangure vuba, kugira ngo bishobore gusahiriza ikigo Disara mu buryo gishobora gukenera bw'amafaranga. Yego. Hanyuma no kuraba rero n'utuntu n'utundi, impanuro, ibintu byose kugira ngo bimere neza, kugira ngo ikigo ca Disara kiboneke neza kandi gitere intambwe mu bikorwa byayo. Murakoze kuma kano kanya. Je nitwa Bukuru Perpeti, nkaba mpagarariye igisata kijejwe gukurikirana ibikorwa by'amashiramwe n'amakoperative mu ntara ya Cibitoke. Hanyuma nk'uko mugenzanje yabivuze, ishirahamwe Disara ni ishirahamwe ikorera ku mugaragaro
gisunza amategeko agenga amashirahamwe adaharanira inyungu. Rero nk'umuntu asanzwe akurikirana ibikorwa by'amashirahamwe n'amakoperative mu ntara, nari nagendeye kino kigo kugira ndabe ingene iryo shirahamwe ryitunganije. Kuko mu kazi kacu ka minsi yose tujejwe gutanga impanuro no gutanga inyigisho mu gihe tubona ko bikenewe. Haruhande y'ivyo turafasha mu kuvukisha amakoperative, tukaza turatanga izo mpanuro, mbega hakenerwa iki kugira ngo koperative ivuke, mbega koperative ivutse kugira yemererwe n'amategeko ibisaba uburenganzira hehe. Ibyo byose ni ibintu tugenda duterera ibyiyumviro muri ayo makoperative kugira ngo amenye ingene yitunganya kugira ngo ashike kwihangiro aba yarihaye. Rero uwo munsi igikorwa naranguriye ngaha muri Disara, natanze impanuro nk'uko mpejeje kubivuga. Natanze impanuro ko Disara haruhande y'uko ari ishirahamwe rikora ritarondera inyungu, ariko kandi rikaba rifise abantu riko rirafasha, rifata mu mugongo rikoresheje uburyo bwaryo. Natanze impanuro y'uko bogerageza bakaraba ibikorwa bokora bizana inyungu, biza bisahiriza Disara kugira ngo ishobore gufasha ku rugero rushimishije aba bana bafise muri kino kigo, kuko hari abana bafungurirwa, hariho abana bakenera ibikoresho by'ishure, hariho abana bakenera kuvuzwa. Ibyo byose bisaba yuko Disara itegezwa kuraba ingene nayo yoronka uburyo kugira ngo ishobore kubirangura. Kugira ishobore kuronka ubwo buryo rero nuko yoshiraho ibikorwa bizana amafaranga. Muri ibyo bikorwa bizana amafaranga nabonye yuko bamaze kuba bafise hano amamashine ashona, baba bafise amamashini asudira. Ibyo byuma rero byose bigomba ko bija ku kivi bigakora kugira ngo vyinjize amafaranga. Hanyuma barafise ingurube, bavuze ko hari ingurube baha abavyeyi baba bana barerewe ngaha kugira bashobore kwiteza imbere buke buke. Rero abo bavyeyi nyene nari natanze impanuro yuko boja hamwe kugira ngo bashire ivyiyumviro hamwe, bakorere hamwe, bunge ubucuti kandi biteze imbere bari kumwe. Kuko uyu munsi n'abaza gufata mu mugongo biragoye kugira baze barafata umuntu umwe kugira ngo bamufashe ku giti ciwe. Bisaba yuko abantu baja hamwe kugira babafashirize, babafashe bari hamwe, gutyo batere imbere bose bari hamwe, kandi ugaca usanga biratuma n'igihugu gitera imbere. Hanyuma kubijanye na Disara nyene, kugira ngo n'ivyo bikorwa by'aya makoperative bizogende neza, nayo ibyo bikorwa by'amamashini bigiye kubandanya bikora na kare byahora bikora. Hariho ujejwe ibitabo byandikwamwe ibyinjira n'ibisohoka. Rero nkuko nababwiye ko ntanga impanuro tugatanga n'inyigisho iyo bikenewe, navuganye n'uwo asanzwe yandika muri ibyo bitabo, nasuzumye ibitabo yandikamwo, nabonye ko hari aho usanga hariho agahaze. Ubwo rero nashoboye kugenda ndakosora nkamwereka ingene yo bitumbereza neza, ku buryo nibaza ko mu minsi iri imbere bizoba bitunganijwe neza ibyo bitabo byandikwamwo kandi bikandikwamo neza kurya nyene biba bitegekanijwe. Rero twibaze ko mu minsi iri imbere Disara izobashe neza, gifasha abantu nkuko gisanzwe kibikora, kandi kikinjiza n'amafaranga, kigateza imbere iyi miryango cari gisanzwe gifashe mu mugongo. Murakoze.